inteko ya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, umukuru w'inama nshingamateka na nkenguzamateka muri hano, bubahwa mwese bamenyesha makuru, ndongozi zitandukanye, tugira amahoro twese, tugira amahoro twese, sangwa amahoro, umutekano, ubutungane n'iterambere kuri twese. Uno munsi rero twazindutse hano muri zone Gihasha muri komine Ntahangwa, twaje kwifatanya n'abenegihugu mu bikorwa rusangi, ibikorwa byo kubandanya dusukura igisagara muri ya ntumbero yo kugira ngo tugire igisagara gisukuye, igisagara kimeze neza, igisagara gihema, igisagara kirimwo n'akayaga keza. None rero nagomba mbanze shimira bitavye mwese, mwikomera amashi menshi. Ariko nkiri ngaho nagomba mu by'ukuri ntera kamo abanyagisagara, mhere ku ndongozi kugira ngo bene ibi bikorwa nkuko babivuze, ibi bikorwa byitabwe n'abantu benshi, abantu bumva ko bakunda igihugu. Kwitaba ibikorwa rusangi ni ikimenyetso cerekana yuko umuntu afise agatima ko gukunda igihugu ciwe, agakunda igisagara ciwe, kuko ibikorwa rusangi n'ibikorwa twovuga yuko bidufasha mu bikorwa biduteza imbere, kuko nibikorwa kandi bidusaba amasaha abiri yonyene, atari amasaha menshi. Ayo masaha abiri rero tugategerezwa kuyiha, tugategerezwa kupanga neza ayo masaha abiri kugira ngo ntihagire ikindi gikorwa gipfa cacu. Ntihagire abitwaza amanama, ntihagire abitwaza abasiporo. Turabona ko hari abako bararengana bari muri siporo, bariko barakora iyindi mirimo, ariko twagomba tubatera kamo duhere mu kundongozi hasi. Igihe cyose umunsi wa gatandatu twame twibuka yuko hariho ibikorwa rusange bidufasha gukora ibikorwa by'iterambere, kuko muravye ahantu dukora ukaraba amafaranga vyotwara hamwe woshiramwe abakozi byotwara uburyo bwinshi cyane. Ariko uzanya bene gihugu ko dufise ingufu, turafise amaboko, turafise ingufu, tukoraniye ku gikorwa, ico gikorwa kiraranguka neza cyane. Nico gituma numva yuko hageze umwanya w'ibikorwa rusangi n'amabutike twobibanza tukayugara, iyindi mirimo tukabanza tukayihagarika, tugafata ayo masaha abiri yonyene, kuko nkaha urabona yuko tugizwe n'abaduteye iteka baje bava mu ntara yagutse ya Gitega, tukagirwa kandi n'abanyeshuri baje bava ngaho kuri École d'Excellence ngaha mu Ngagara. Murabona yataba abo bavuye Gitega n'aba bavuye kuri École d'Excellence aha mu Ngagara, murabona ko imvukira canke abantu baba muri zone Gihosha na Ntahangwa yagutse, murabona ko turi bake cyane. Murabona yuko mu by'ukuri twategerezwa kuba abambere, tukitera iteka, kuko tuba turi ko dukorera izone yacu, ikomine yacu, ndetse n'igihugu cyacu. Tugire rero agatima ko gukunda igihugu. Igihugu iyo ugikunda uravyerekana mu gukora ibikorwa biteza imbere ico gihugu. Ntushobora kuvuga yuko ukunda igihugu kikugaburira, kiguha indara hurara, kandi nawe utiyumvira kugira ngo nawe ugiteze imbere, werekane ko nawe rwa rukundo igihugu igufitiye, rwa rukundo abavyeyi indongozi zacu bagufitiye, werekane nawe mu kwerekana inguvu, mu kwerekana ibikorwa by'amaboko, ukabashigikiza, ugashigikiza indongozi ibikorwa bivuye mu nguvu zacu, ibikorwa by'iterambere. Murumva mu by'ukuri uko nakamo dutera kandi twumva kavuye ku mutima, kuko ntibiryoshe ko twumva igisagara cyacu ariko ntitugikorere. Amasaha abiri yonyene ntiyo tunanira, tukaca tuja mu mirimo yacu duheje gukora ibyo bikorwa rusange. Rero yari inkebuzo, twongera twibutse abajejwe intwaro kuva kuri chef de quartier kuja kuri chef de zone, ba mstanteri, twese hamwe duhimirize baba mu gisagara ndetse no mu yandi makomine
kwama twitwararika ibikorwa rusange byo ku munsi wa gatandatu amasaha 2 yonyene muzoraba yuko igisagara cacu kidatera imbere nk'ubu gusanga hageze kuvomera barabuza bavomera kandi twese tumwe wese yozana akabida kazana indobo hageze ku munsi wa gatandatu twese tukaza tuzanya amazi tukavomera kandi twogenda tubikoze neza ugasanga ya mashugwe bimwe turiko turashaka ko ingenzi ziza zihurumbira zibona igisagara ari ciza kandi baye nkuko umwubahwa muyobozi mwishikira yabivuze ni irembo gisagara ca Bujumbura ni irembo aho ingezi zishikira zikaraba iyo umuntu abonye akubonye kwisura akakuraba kujisho acabona ko wifashe arabona ko wifashe ko ibintu bimeze neza mugani yasanga aho hose huzu umwanda hari ibicafu ntazomenya yuko twifashe ntazomenya yuko hari ico twimariye nico gituma rero dutegerezwa kwerekana uko dusa haba aho duca haba mu nyambaro haba aho tugendera hose tuhagire isuku rimwe riboneka kugira ngo igisagara cacu kirangwemwe abantu bisuku abantu basukuye abantu ndetse bafise n'amagara meza murazi neza yuko ahari isuku harangwa amagara meza aha rero twagomba cyo dutera kamo abanyagisagara bose naho batari ngaha ndazi ko batwumva canke bazotwumva tukora uko dushoboye kose kugira ngo duhangane na zangwara zituruka ku isuku rike kandi izo ngwara zamazihera mu gisagara ca Bujumbura inzo nazo ntimuziyobewe hariho amacinya hariho ingwara zo gucibwamo hariho ingwara zirya nyene zirangwa zituruka ku isuku rike twebwe rero ko twitavye kano kamo kandi twumva tubinezererewe dukora uko dushoboye kose turabe hajya ahantu tuba turabaho tugendera turabaho dukorera turabe ko hasukuye yaba byanashoboka mbere nk'abayobozi b'amashuri bakaza baratuma abaregwa imisi yose umuntu abonye agacupa katembagara mwibarabara agacupa ka plastike canke ikintu cyose kitabora bakizana begeraniza ku ishuri abayobozi bavyakira kugira ngo kuko dufise urwaruka rwinshi kugira ngo nanone mu ntumbero yuko tubandanye dusukura igisagara cacu kikavamwo yarara ribi tukavamwo tukakigira zero deshe nkuko byatangujwe na nyene icubahiro mutambukanyo wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yaratanguje uwo mugambi wa zero deshe mu gisagara si mu gisagara gusa rero tuje tuja naho tubaye mu makartier mu makomine turabe ko atadeshe nimwe hari atakintu kitabora kiguma kizunguruka ngaha mu barabara mu aho duca mu makanivo mu byatsi kugira ngo tubandanye twibera ahantu hasukuye neza ahantu hasa neza ahantu ndetse duhema n'akayaga keza twagira tuboneho n'akaryo ko gutera kamo abajejwe igisagara kuduterera n'ibiti aha ku nkombe zibarabara baze baraduterera ibiti byinshi ibiti bizana akayaga biduha akayaga murabona umuntu aciye hariya kuri clinique murabona bijya biti by'imyembe umuntu yari ko arabicamwe arumva yorohewe arumva akayaga kariho karamuza ko akumva nyene araruhutse mu mutwe akumva merewe neza none twagomba tubatera kabo ibi mwakoze turabishima cyane hariho abavuga umunsi umwe ngo mbega abanyagisagara ngo muri meri basaze none ngo raba ingene bimbaguye ngo iki gisagara ngo kandi twabona hasa neza yihibambewe ntibabimenye yuko muri ko murashaka kubandanya mwungura ubwenge kubandanya mushariza neza igisagara rero twagomba tubasabe n'ibyo biti muze mu bitere kugira ngo n'umuntu ariko aragenda n'amaguru yumve ko aruhutse yumve ko ariko arasama akayaga koko ibyo biti bimaze gukura twagomba rero ibyo biti nimwabitera umuntu wese azabigira ibyiwe tuza turaraba ko ata muntu numwe ariko aronona igiti kiba catewe kuko kiba cakoreshejwe n'inguvu za bene gihugu nukurabe rero twese umwene gihugu umwe wese abinderetsi y'ibyo turiko turakora y'ibikorwa byiza turiko turakora aya mashugwe aba yacu cyo turaraba ko atabantu bayahonyora kugira ngo ejo abashakashatsi bavuze yuko iyo umuntu aravye amashugwe
amashurwe amaze kwamuza neza mu mutwe hariho ibintu bica bihinduka akamererwa neza. Murumva rero ko gutera amashurwe ni ikintu ciza cyane. Nico gituma rero natwe tushaka kuyabungabunga kugira ngo azoza aradufasha mu byo guhema, adufashe no kugira ngo ubwenge bwacu busubire ku gihe. Hari igihe umuntu aba hariho ibintu biba byamugoye, ariko uravye amashurwe ubwenge bukaca bugaruka ku gihe. Twagomba rero kandi dushimire mwe byimva mutima uwaje arongoye ugwaruka rwo muri komine yagutse ya Gitega, ndetse n'ugwaruka ruvuka mu ntara ya Gitega ariko rukaba ruba mu gisagara ca Bujumbura. Ukuntu bigoye bakaza kwifadikanya natwe bino bikorwa rusange. Mu by'ukuri na karorero keza twashaka ko n'izindi ntara, kuko turazi yuko aha mu gisagara ca Bujumbura hahurikira abavuye mu mihingo yose y'igihugu c'u Burundi, bose bagahurira hano mu gisagara ca Bujumbura. Rero igisagara si c'abavuka mu gisagara ca Bujumbura gusa, ni c'abantu bose bahaba, abantu bava mu mihingo yose y'igihugu c'u Burundi. Nico gituma bofata karorero keza kuri umwubahwa yaje arongoye bavuka Gitega kuza gukora ibikorwa rusange. Umwe wese bazoze baraza hageze ibikorwa rusange baterera gacumu kubumwe, bafasha mu iterambere ryo mu gisagara, kuko tukibamwo twese kandi dutegerezwa kugikorera kugira ngo dushishikare tuba ahantu hameze neza. Yavuze umwubaho umuyobozi mwishikira kubijanye n'umutekano. Mu by'ukuri umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura. Iyo umutekano uhungabanye twese turahungabana, nta muntu n'umwe asigara atekanye. Umuntu wese atangwa kwiyumvira yahungira, umuntu wese atangwa kwiyumvira icafungura. Mwibuke yuko umutekano uhungabanye, amasoko arugara, ubuzi burugara, amasengero arugara. Tutegerezwa rero kumva ko umutekano ari uwa twese atanumwe avuyemwo. Twese rero tubinderetsi atanumwe avuyemwo. Tuze turaraba hajya tuba mu makartier, hajya mu mihana, tugarukane yangeso nziza yo kwandika ingenzi mu makaye, mu bitabo. Duca dutanga raporo kwa chef de zone, iwanje haraye abashitsi bangana gutya, mbega bazomara imisi ngahe, bazanywe niki, kugira ngo abajejwe intwara nabo boroherwe mu kumenya abantu bagendagenda, abantu basirikira muri kino gisagara ca Bujumbura. Tutabikoze tuzosanga turiko turonerwa tutazitiye. Twagomba mbere cyo dutera nakamo n'amahoteli, amahoteli yakira ingenzi nayo nyene turatiye akamo kwama bandika ingenzi. Turazi ko babandika, hari n'abatabandika, ugasanga umuntu arirariye ngaho, ntuzi camuzanye, ntuzi kimugenza, ntuzi imisazo nahamara, mukabirekirana uko. Ivyo vyofasha mu gucungera umutekano neza, kugira ngo mutange raporo igihe baje gusuzuma abajejwe gucungera umutekano canke abajejwe kugira iperereza, bamenye bati aha naka hararaye abantu, abo bantu bari banaka, bari baje kumara igihe kingana gute, bari bazanywe niki. Ivyo byose bamaze kubimenya biroroha gucungera neza umutekano. Ariko mu gihe ivyo byose tutabikoze, tukarekerana umwe wese akabasinda bibazwa, umwe wese akigira jewe ntumbaze, birabaraba hariho abajejwe gucungira umutekano. Oya, umutekano nuwa twese. Nta kibi kirimwo y'umuntu adomye ku rutoki uwo wese abona agomba guhungabanya umutekano, uwo wese mubona afise ibidasanzwe byotuma umutekano uhungabana, mukamudoma ku rutoki, mugakomeza yanyabune nk'uko mwubahwa yabivuze. Igihugu baracigura, murazi ko hariho na benshi bitanze bagasesa amaraso kugira igihugu kisubirana iteka, igihugu kirangwemwo amahoro, kirangwemwo demokrasi, kirangwemwo abantu
bafise imitima itekanye. Murazi ko hari amaraso menshi yasezetse. Rero igihugu baracigura, igihugu barakigwanira. Nituje ngaha rero tuvuge ngo nivyo bajejwe umutekano bonyene, nivyo bajejwe gucungera n'ivy'inzego z'igihugu zicungera umutekano canke zo kwivuna abansi. Oya, umutekano nuw'abarundi bose, umutekano nuwa twese. Nico gituma rero dushishikara gutera kamo abene gihugu mwese, umwe wese aze araba ijisho ry'igihugu, ijisho ry'abajejwe umutekano, ijisho ndetse ry'abarundi bose, umwe wese ku ruhande rwiwe, umwe wese mu vyashoboye. Nitwabikora uko muzoraba nta kazocaruka, nta uzogaruka kutwononera, nta vy'amagrenade hirya no hino tuzosubira kumva, kuko twese tuzoba twabihagurukiye, twese tukagira urunani, tukunga ubumwe, tukagiranira urukundo, ariko atagusharikana, atakubeshera umuntu ngo uriya ngo umuntu ngo yani waje gutera umutekano muke, ngo niwe ariko oya, tange ibintu twatohoje neza, ibintu twiboneye, apana ivyo twumvise. Mbere anje ntera nakamo ibintu by'ibihuha byose biza biraca ku ma WhatsApp, imbere yuko mu bihererekana banza mu bitohoze, banza mwiyumvire timbega iki kintu ngira mvuge nico, iyi nkuru ngira ntange niyo, imbere yuko mu bikwiragiza, kuko gisohotse uyu munsi mu masaha atari make kiba cyamaze kwira igihugu cyose, kiba cyakwisi yose, kandi ari gihuha atari cyo. Murabanza rero mutohoze neza, murabe ibyo mugiye kuvuga kwari ibyo, murabe inkuru mugira mutange kwari yo, atari inkuru y'ikinyoma. Nagomba rero ngaruke kubihungabanya umutekano. Ibihungabanya umutekano samasase gusa, sinkoho gusa, ni byinshi. Mu rugo aho mubaye, mu kibano. Uyu munsi turiko turaraba, hariho abantu bariko baritwaza ikena ry'ibinyobwa, ugasanga bariko barashinga ibiciro bishakiye, ugasanga umuntu agomba kwivuna akanyota bakacamubwira ati banza ugura inyama. Ibyo sivyo gantuze ngo banza ugura igiti cy'inyama, none utaguze inyama ntazokwivuna akanyota. Erega ntibadafungura inyama, muga kumva ko icupa rimanuka neza, akumva ko akeneye kwivuna akanyota, none ucumubwira ngo banza ugura inyama. Murumva ko nivyo ari bihungabanya umutekano. Turasavye abajejwe intwaro, abantu muhaturabire, murabe ubwo bubare bubanza kugugira imbere yuko baguha agacupa, imbere yuko bakwemera ko wivuna inyota, babanza kukubwira ngo banza ugura inyama. Twese ntitujya inyama, ariko turashobora kunywa agacupa, turashobora kwivuna akanyota. Nivyo birahungabanya umutekano, birahungabanya bene gihugu, ugasanga ariko ariruka, ariko arondera umuntu yomuha agacupa atabanje kumubwira ngo nabanze agure igiti cy'inyama. Murumva ko ibihungabanya umutekano ni byinshi cyane. Aha twoca tugaruka no ku butungane. Aho rero haba atabutungane buhari, kuko ubutungane bumaze gukora, nta muntu azoza kukubwira ngo banza ugura inyama, kuko uzocubwira ujejwe intwaro mubwira uti nyabuna ukamurya ka ingurabe hano ibyo bariko barakora. Bazoce babanguka rero kugira ngo batunganirize abene gihugu. Hanyuma twasaba kandi nibi turabona ko hariho n'imirongo myinshi y'abantu bariko barondera amazi arakenye muri kino gisagara. Imirongo ni myinshi, ndetse twagomba gutera kamo indongozi zo muri Regidezo kugira ngo nabo baze bararaba aya makartie ahantu hatagira amazi, ahantu bashobora kumara indwi batagira amazi. Ugasanga abantu bariko arayererana amabido, bariko arayererana utudobo kuja kurondera amazi. Mu by'ukuri nagomba dutera kamo abayobozi ba Regidezo barabe ko n'imiburiburi atahantu bomara iminsi 2 bataronkejwe amazi, kugira ngo nanone dushobore kugwanya za ngwara ziturutse kw'isuku rike. Iyo hatagira amazi murabona yuko biheza bikagorana umuntu ingene agira isuku. Twagomba kurangiriza ngaha twongera dushimira runo rwaruka rwaduteye iteka, kubandanya rukomeza kubumbatira amahoro n'ubumwe,
bumbatirana bagakomeza urukundo nk'uko bavyerekanye, hanyuma bazogende babikora no mu bindi bisagara, baze barerekana akarorero keza kugira n'abandi babafatireho. Nuko murakoze, Imana ibahezagire. Gitega hoye! Gitega hoye! Gitega! Uturi imitego twimboreza muri byose tubenurire. Ego nagomba imbere ya byose ntangure gushimira Imana Data mushobora byose yadushikanye ngaha, ndababwira ndabamenyesha ibikorwa by'uyu munsi ukuntu bitunganye. Ibikorwa vya tuzindukanye vyarangiye, icambere kirarangiye. Mwaka kanya rero n'akanya keza ku turongoye ugwaruka rwo mu ntara ya Gitega yagutse adushikirize akari ku mutima. Twase kugenda tutumvise intumbero y'uyu munsi, intumbero y'ibikorwa vy'uyu munsi nk'abanyagitega twitavye ibi bikorwa. Ego aka kanya nakiwe turamuhaye ikaze. Tubenurire. Ego bubahwa mwese mvukira z'intara ya Gitega yagutse, musanzwe muranguriye imirimo ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri mu nzego zitandukanye. Namwe bubahwa musanzwe muri biro y'uburongozi bw'abayetija bw'abajene bavuka muri Gitega yagutse. Namwebwe bubahwa musanzwe muri mu mabiro muserukira abayetija n'abajene bose bavuka mu makomine atandukanye agize intara ya Gitega yagutse. Namwe mwese bajene muri ngaha mwaje kuno munsi mwitavye akamo k'ibikorwa vy'uno munsi. Tugira amahoro, tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa, amajambere no kuba mu gisagara ciza cyane gose. Hama nanje mfashe kano kanya kugira ndabashimire ku mazina yanje, ngira hariho benshi bashobora kuba batanzi. Nitwa Irakoze Jean Paul, nkaba arije serukira abanyeshuri avuka muri Gitega yagutse. Nkaba mu buzima bwa mwisi yose sanzwe ndi umunyeshure niga muri kampisi ya Kiriri mu mwaka wa 4 mu buhinga mu bijanye n'inyubako. Ego hama nagomba banze nshimire vy'imva mutima kandi mu mumpere n'amashi cyane gose mwubahwa mvukira Apollinaire yashoboye kudufasha akadufasha no kudutegura bino bikorwa tugira bishoboye gushaka uno munsi zo kora bino ho ngaha. Iciyumve no akiduhaye amago turagishira mu ngyo. Nagomba mumpera amashi cyane gose, muce mumpera amashi cyane gose. N'abandi bubahwa bagendanye basanzwe bari mu burongozi butandukanye bavuka mu ntara ya Gitega, nabonye no kuba baje kudutera iteka baduhimba tube nk'aba jene tuva muri Gitega yagutse, baduhimbara cyane gose. Nabonye ne mu bampera amashi cyane gose. Hama twongarusha dushimira nabo twafashanje igikorwa basanzwe ari imvuka zo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mwabonye ko twatewe iteka n'icegera c'umukuru w'inama nkenguza amateka no waserukiye gisagara ca Bujumbura na musitanteri wa komine Ntahangwa. Bose turabashimira cyane gose kubona baje tugafashanya kino gikorwa. Rero ni umunezero udasanzwe. Twebwe kino gikorwa twakoze ni mu ntumbero y'ibikorwa twihaye, turi umugwi w'aba jene abayetija turi kumwe n'imvukira vuka mu ntara ya Gitega yagutse. Ni bikorwa twihaye, niyo hango twihaye yo gukorera ibikorwa. Benshi baza baridowa ngo twe tuvuka mu ntara za ruguru ntituriko turabaha ntitubafasha mu bikorwa bimwe bitandukanye byo ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Rero ibino bikorwa manye twakoze ngaha ni twisunze turafise club ya sport sango duhurikiyemo nk'intara ya Gitega yagutse. Iyo club ya sport twarihaye hangira uko dugitegeza gukora apart ya sport, dutegeza gukora no mu yindi amademe atandukanye mihowa nk'ibinyene by'iterambere, ibikorwa byo kuba mu gisagara byo gukorera ibikorwa aho dusanzwe tuba. Rero ni kwinda bashimiye cyane gose kuri kano kamo mwitavye cyane kuko mwabonye bugera majorite twayi yari Gitega yonyene. Rero ndabasemwe hamashi cyane gose. Rero nagomba ndangize nshimira umwe wese mu gikorwa mu cyo yaterereye kugira kine kibandanye kigenda neza.
shimira komite yanje turi kumwe ya biro ndabashimira cyane gose kwa bafashije kugira mobilisation bwa rushobore kumwaturi kuko hose rero nkaba ndangije ndabashimira ndabasaba yuko n'ikindi gihe muzoma tubatiye akamo muzokwame muza muraza burya ikindi wa twiteye iteka cyane gose babonye ko giteka ko natwebwe ba mbere tuvuka mu zindi ntara ngaha muri Bujumbura twashoje kuza gukora igikorwa nk'iki mu gisagara cya Bujumbura rero ndabashimiye cyane gose byimva mutima ndabakeza ndabifuriza kuza gutaha amahoro aho muza gusubira muze gushika amahoro ego murakoze Gitega turi mitego twimboneza muri byose tubenurire.